Uburundi n'ubw'iwacu kandi tukifuza kubugira bwiza, twebwe nyene bizovako turabire hamwe mbega twokora iki byokorwa n'abandi, ni bande ko bikora neza, ni bande twotera intege kugira hazogere muri ya mbono kazoza amagara y'abantu, umurundi wese musata c'amagara y'abantu ashobora kwivuza atankomanzi kandi akivuza umwanya mutoya ushoboka, hanyuma tukaronka abarundi bafise amagara meza bashobora kuja ku bikorwa vy'igihugu bagatanga umusaruro ukwiye. Bakunzi bimbonesha kure Agaseke n'insamirizi Agaseke FM, mwaramutse canke mwiriwe bivanye naho muriko mukurikirana kino kiganiro muherereye. Iki ni ca kiganiro canyu tuyabungabunge. Uno munsi mukaba muri kumwe na jewe Eraste Manishaka, nkaba nakiriye umutumire adasanzwe Edgar Mugenzi asanzwe arongoye ishirahamwe Resolution Connect rihurikiyemwo abaganga batandukanye harimo n'abanyeshure biga mu gisata c'amagara y'abantu. Uno munsi akaba aje kutuyagira kuvyerekeye ubuvuzi bwiza no kuronka imiti myiza mu Burundi. Reka tumwakire atwidondore kandi yongere atubwire byinshi mu vyerekeye ubuvuzi bwiza. Murakoze cyane Eraste. Ego kubatanzi amazina yanje ni Edgar Mugenzi. Harimo nk'abasanzwe ndongoye ishirahamwe bita Resolution Connect, akaba ari ishirahamwe rikorera mu gisata c'amagara y'abantu, cyane cyane mu kutorera inyishu ndetse no gufasha abene gihugu ndetse no kuyaga nabo vyega kuntu ngaha mu Burundi tworonka ubuvuzi novuga butomoye kandi butosoye kandi bushikira bose. Urakoze. Mbega none tuvuze ubuvuzi butomoye, ubuvuzi bushikira bose, ubuvuzi bwiza, umurundi ariko aradukurikirana no munsi yo kumva iki? Ego uyu munsi bavuze ubuvuzi bwiza mu Burundi twokumva iki? Mu Burundi twaragiriye bakwe ryo kugira novuga amavuriro yegereye abene gihugu, ariko amagara y'abantu turacafise novuga ingorane zimwe dutegerezwa novuga gusimbuka kugira dushike kwiyo ntambwe y'ubuvuzi bwiza. Icambere ni kuronka abavuzi canke abaganga bakwiye muri ayo mavuriro batwubakiye, ariko n'umwene gihugu agiye kwivuza agashobora kuronka imiti ikwiye kandi akaba ari imiti novuga ifise akanovera, tunovuga imiti ifise nka karite nziza. Haro mu Burundi turacafise agahaze yaba mu kuronka abaganga twitura, na cane cane yuko abaganga batera baba bake bivanye nuko batera baja gukora mu bindi bihugu kubera barahurumbirwa cane. Ikindi imiti rimwe hari igihe itaboneka ku mwanya canke bikwiye. Ni muri iyo ntumbero twebwe imigambi dukora ariyo kwiyumvirira hamwe n'abene gihugu no kwiyumvira hamwe novuga n'abarongoye ibisata vy'amagara y'abantu ngaha mu gihugu kugira twiyumvire mbega yambono kazoza umukuru w'igihugu ndetse na leta mvye leta nkozi yadushinze yo kuzoshika mu 2060 twifashe twohashika n'amagara y'abantu yifashe neza. Okay, muvuze yuko mu Burundi nyene hariho agahaze, dushaka kumenya ko gahaze mu Burundi bimeze gute? Mbega umurundi arashobora kwivuza neza akanaronka imiti ikwiye? Ni ryari uwo murundi azovuga ati je bamvuye neza canke umuntu yavuwe neza n'umuntu akize? Ego novuga icambere na mbere abarundi barivuza. Navuze ko hariho ibitaro yaba vya leta bikoro twabo, hariho novuga n'amavuriro mato yegereye ku mitumba. Turashima yuko vyegeye abene gihugu bagashobora kwivuza. Tuvuze ro kwivuza neza na cane cane tugiye kuraba nko kwivuza mu Burundi biri mu bintu vya mbere twari uburyo bwinshi. Ica kabiri turavye ukuntu ama assurance amwe akora canke nuko akora abene gihugu bato turacabana yuko batarashikira assurance bivanye n'imvo z'ubukene, ariko bivanye nuko na assurance novuga abakozi bahita bakoresha rimwe iteba kubatunganiriza. Ndetse n'abakukuruke kubakunda kumviriza ibijanye n'igihugu mu nama nkenguzamateka
mwariyumviye na mwebwe umukuru w'inama mu nkenguzamateka asigura yuko hakiri hagahaze cyane cyane muri assurance cyane cyane izi zikoresha abakozi ba leta ko novuga niyo benshi bakoresha abakozi ba leta ariko neza bikoro twabo rimwe rimwe hari gihe ziteba kuriha ibitaro bimwe bimwe bigatuma wa mwene gihugu akeneye ubuvuzi atabushikira. Ikindi kintu hari imiti imwe ubu itari ku assurance ugenda ukarondera igisagara cyose ukabura kandi ico kibazo novuga kimaze gushikira abantu benshi cyane cyane imiti izimvye ugasanga kuri assurance ntayiriko bigasaba kuca wisopa kandi kwa kwisopa bigatuma abene gihugu badafise na mikoro maniniya bakoresha uburyo bwinshi mu kwivuza. Ukwivuza neza ndagisubiyeko ni kwivuza ugakira gusa naho nyene mu bijanye n'ivyo butunzi ntibigusige mu mvune kubera n'ubutunzi butameze neza biragoye ko n'umuntu ashobora kubaho neza. Mbega mu Burundi turiko turabona kwivuza biravuna ugasanga umuntu niyo yagiye kwivuza bimusize ari umukene. Ubu rero muri Resolution Connect twitege yuko hari ico muriko murakora muriko mukora iki kuri ico cyane cyane ubu two turakora ubushakashatsi ngira ngo mu biganiro haciye imisi dutunganya nabo vyega yaba abaganga yaba kwa misata vya leta ndetse n'abene gihugu n'abikorera twabo twarakoze ivyigwa vyerekana novuga imvo nyamukuru zituma abanyagihugu bakoresha uburyo bwinshi mu kwivuza. Hariho novuga nibe bavako bonyene kubera benshi ntibaritabira assurance ariko hakabaho nuko assurance nayo nyine namwamwe ateba gutunganiriza abanywanyi babo ariko hakaba n'izindi ngorane z'uburyo novuga bugenewe gisata c'amagara y'abantu rero bigatuma hariho novuga ubuhinga bumwe tukija kurondera hanze kari ubuhinga ngaha mu gihugu dafise bituma abene gihugu bamwe bagwaye basa buryo bwinshi bagenda mu makungu hari abaja mu Buhindi abaja mu Faransa muri Kenya ndetse n'ahandi. Rero turavyo vyose biragira ingaruka ku butunzi yabo bw'igihugu n'ubw'umwene gihugu ndetse hakaba hariho n'ivyuma bimwe novuga bikenewe cyane usanga mu bitaro vyinshi banashaka bikomeye ugasanga ubwo buhinga ntiburashaka mu gihugu canke n'ivyo bikoresho ntibihari. Censonzera ku kindi novuga n'abaganga banonosoye mu Burundi bacari bakeya kandi ugasanga bafise abantu benshi bateza kuvura bigatuma rero kugira umuntu yivuze mutwara imisi myinshi kandi iyo misi nayo abariko ateraremba canke hiyongeramwo n'ibindi bizomutwara uburyo kugira vyivuze. Ivyo vyose rero akaba ari vyo bihurikiye novuga mu vyigwa dukora mu biyago dukora ariko tukizera yuko nk'uko hama bivuga Uburundi n'ubw'iwacu kandi tukifuza kubugira bwiza twebwe nyene bizovako akaba niyo mpamvu twatunganije imigambi imwe musanzwe muzana mwebwe kudufasha mukabishikiriza abene gihugu yo kugira turabire hamwe mbega twokora iki byokorwa nabande nibande ko ikora neza nibande twotera intege kugira hazogere muri yambono kazoza amagara y'abantu umurundi wese mu gisata c'amagara y'abantu ashobora kwivuza atankomanzi kandi akivuza umwanya mutoya ushoboka hanyuma tukaronka abarundi bafite amagara meza bashobora kuja ku bikorwa vy'igihugu bagatanga umusaruro ukwiye. Murahejeje kuvuga ivyo musanzwe mukora ivyo vyigwa mukora mu vy'ukuri ivyo vyigwa biraheza bigafasha iki? Ego ivyigwa dukora turahamagara novuga abegwa n'amagara y'abantu uko nabivuze n'abaganga nabonye tukabahamagara kuko novuga ko aribo hakuru bafatiye mbere ubujanye n'amagara y'abantu novuga n'abadandaza imiti abamasiransi abikorera utwabo abantu bose vyiga ni kugira ntitwihereranye ijambo canke ntitwihereranye ivyigwa ni kugira tubisangire hamwe nabo nyene batanga ivyumviro ibiro akavyo bizofasha twizera ko bigiye gufasha canke bizofasha cane mu ntumbero nyamukuru mu guhinyanyura ingingo novuga zerekeye ibisata vy'amagara y'abantu ngaha mu gihugu eka mbere duhiriye tunahishiwe turabona yuko ari ibintu novuga mbere maze no guhagurutsa
novuga abaturongoye wamenga ibyo twavuze amenga baravyumva turabona ko hari imigambi myinshi kuvuza kukuruke tugira imana abana baravuzwa abavyeyi baravuzwa ariko naho nyene n'icya silence bakidufatire mu minwe ndetse tukanafasha mu guhindura imyumvire y'abene gihugu kuko ndugaruke aho nyene tukabereka ni gute ni kubera ikumwene gihugu akeneye kugira silence kuko hari benshi hari amasilence azimbutse ahubwo amafaranga make gusa ugasanga abantu benshi ntazo bakoresha twavuga ati ni kubura uburyo canke ni gutabitahura rero turafasha no mu gutanga novuga ubumenyi no gutanga intumbero mu bene gihugu kugira bose bijukire silence twavunya n'akagohe novuga abasanzwe mu gisata c'amagara y'abantu y'abaganga n'abandi vyerekeye abakora mu byo kudandaza imiti nabo nyene baze borohereza abakiriya babo canke abagwayi kugira bavugwe n'ingoga ku mwanya nabo ni batanga n'ivyumviro y'ukuntu twobandanya dukora mu ntumbero yo gutera imbere. Murakoze ishirahamwe ryanyu ririmo abanyeshuri cyane biga mu gisata ca medicine kuri kaminuza abaganga beje ubundi igihugu gifise mbega mwebwe nk'abantu mumaze kuba mugira ivyo vyigwa mukaganira n'abantu batandukanye aho muba muri ko murakorera mu bitaro nikihe mubona cokogwa nizihe nyishu muhora mushikiriza muri ivyo vyigwa muba muri ko murakora mubona gikwiye gukorwa kugira ngo abarundi bashikire ubuvuzi butosoye? Murakoze cyane ishamwe ryacu novuga ntirimwe abanyeshuri gusa kuba turafise n'abadufasha mu vyigwa kandi babinonosoye novuga bigisha n'amakaminuza ngaha mu gihugu turafise n'abikorero twabo novuga basanzwe n'adufata mu mugongo basanzwe nabo nyene bagira ivyo bashikirije kandi baterera kuko ishirahamwe novuga ubu ntirikiri novuga iryacu gusa nk'abayitanguje ni ryabo bose n'amenyesha makuru tukama tubatumira mugaduha n'intumbero n'ivyiyumviro hamaro ngiye kwishikazo cawe ni izahe nyishu twoba twebwe turiko turashikiriza uyu munsi. Inyishu ya mbere turamaze kubona yuko ibintu byose bikorwa n'uburyo nimba dukeneye kubona ibitaro bikomakomeye ngaha mu gihugu bisaba uburyo kandi leta aho ishoboye irashanga uburyo bukwiye yamaze kutwubakira ibitaro atari bike no hagati mu gihugu kandi vyiza ariko twibaza yuko mu gihe buhamagarira cyane abanyamitahe yabo ngaha mu gihugu yaba n'abandi bavuye hanze y'igihugu novuga biteguriye gushira imitahe mu magara y'abantu nibaza ko igihugu coshiraho ingingo ziborohereza kugira nyimba twifuza ivyo bitaro tuza muri Kenya ko byubakwa ngahe Bujumbura bakafasha kugira abanyamitahe boroherwe kandi bisanzure mu gushira imitahe mu gihugu. Hanyuma kubijanye n'imiti hacari hagahaze mu gihugu hacari hagahaze kubijanye n'amafaranga mvamakungu ivyo navyo nta kibazo ni kibazo dusangiye twese nk'uko indongozi zibidushikiriza ariko naho nyine turifuza yuko aha murundi hari abana bacubwenge harabize hanze n'abari ngaha mu gihugu ko twokwicara canke hakabaho novuga ukuntu abahinga twotanga kwikorera imiti imwe dushoboye hari ikogwa ariko novuga tukongereza imiti ikorerwa mu gihugu ntitwame tuzeyinze imiti ivuye mu makungu kuko jewe ndazi yuko abana b'u Burundi baracubwenge kandi barashoboye hama leta n'ayifasha migambi bahafate mu mugongo nabo batuje imbere badufashe kuronka ivyo bintu byankenegwa twirirwa tuja kurondera mu makungu hama tugasaba na leta yuko yofasha mu bijanye n'amasilance bakaraba bagahinyanyura ingingo kugira umwene gihugu yitangiye uburyo muri asiranse kanaka yabi ya leta canke ikorera utwabo ashobore gutunganizwa ku mwanya amagara yiwe atarasinzikara ariko na cane babandanya bafashanya yaba n'andi mashira hamwe yaba n'amenyesha makuru mu kwigisha umwene gihugu mu kumwumvisha igituma amagara y'abantu ari karahara mu Rwanda ntibacura maze bitabire bose asiranse ntihazogere ko umuntu agwara abura ukuntu avugwa afire ku musego canke niyava kwa muganga ashagurisha itongo canke ibitungwa kandi twaye twifuza yuko amafaranga yuko umuntu wose yifuza amahera uronka amahera nako umufuko wose uronka amahera n'ivyo fungura rero urwaye ukava mu bitaro vyose atacu usigaranye urumva ucuba umuzigo ku gihugu cari mu intambwe y'iterambere ugasanga ugiye mu gisubiza inyuma
kandi twifuza ko twoshika ku bundi bwifashe 2060 n'abantu bafite amagara meza bashobora gukora ibikorwa by'iterambere biteza imbere igihugu kandi bakomeye. Murakoze. Mbega ni zihe ngaruka mumaze kubona z'uko ubuvuzi bukwiye budashikira abarundi bose muri rusange? Ndibaza ko mu minsi heze twatunganije uruganda turi kumwe nabo vyega, turi kumwe n'andi mashirahamwe y'abavuzi karuhariwe mu kubaga, bashoboye kudushikiriza ibiharuro ku bantu baja kwivuza mu bitaro ngaha mu Burundi. Ibice birenga 70% y'abantu bivuriza mu bitaro bakabagwa, twasanze nk'ibice birenga 80% bavayo bamaze kugurisha, bamwe bakagurisha ibyo batunze, abandi bakagurisha amatongo kugira bavuza babo. Ariko n'abafise ingwara n'izi zisanzwe mu bitaro harabusanga bagifungiweyo, abandi nabo bakitabaza novuga inzego za leta zibasahirize mu kuriyo kubera ataburyo bafise bashobora kuriha ibitaro. Rero sagaseseshwa rumuri naho mubaye mu kibano, mwamuna ko umuntu agwaje umuntu ahangayika, mwamuna ko umuntu agwaje umuntu bitwara uburyo kubera abantu yabawe n'umugwaje ntibasubira kuja kubuza. Ni kuvuga uwo mwanya wose bokoze bariko barondera amafaranga yotunga umuryango bawumara bagenda mu bitaro. Hama imiti bivanye n'ukuntu imiti myinshi iva hanze yaramaze kuzimba. Imiti rero imaze kuja giciro kininiya, twisanga abene gihugu barenga 80% atunzwe n'uburimyi bamaze kugwara, rimwe birabagora kugira bagura imiti yose muganga bayandikiye, na cane cane ko benshi muri bo badafise assurance yafasha kuriha imiti. N'abazifise twabonye ko imiti imwe izimvye itaja ku ma assurance amwamwe canke kuri assurance mituelle ya leta. Byageze n'ingaruka ku magara yiwe yo mu mutwe, cyo twita santé mentale, kubera kwimva ati mbega jewe ngiye gutugwa n'iki ko mbuze nayo kwivuza, mbe umwana wanje wewe azobaho gute ko nteko ndakora. Usanga ari ukwiga kuyana ibintu byinshi. Nkifuza rero yuko bino byago tuza twibandanya kugira dukabura ubwenge, ariko naho nyene twiyumvira twebwe nk'abarundi cyo twokwikorera dugume tuzeyinze leta ntabwo idakora ifatiye mu mugongo amagara y'abantu, ariko mu gihe izofata mu mugongo amagara y'abantu twebwe ubwacu tutaratahura umugambi w'igihugu, tutaratahura intererano yacu, naho twoba tugana. Niyo mpamvu rero dutunganya bino vyose, niyo mpamvu twibaza mu gihe abarundi botora kenge na leta igasha amategeko yorohereza abantu bose gushikira ubuvuzi, vyotuma twongereza n'umwimbu mu gihugu. Leta yarashizeho ivyo kwivuza ku buntu ku bana bari munsi y'imyaka 5, iranashiraho nuko abakenyezi bibungenze bibaruka ku buntu. Izo ni bimwe mu nguvu leta imaze kwerekana yuko ishiramwo, ariko nuno munsi bikaba biboneka yuko ivyo umengo ntibikwiye, na cyane cyane ku bantu bivuza ingwara zizimvye, nk'abantu babagwa, abantu bivuza ingwara zidakira, ugasanga umuntu ayivujije ibihe byose. Mbega ni giki nko mwishira hamwe ry'abaganga bo muri Resolution Connect, mwebwe mwoba muriko muraproposa, mwoba muriko muratanga nk'inyishu kugira ngo ico kibazo tukivemwo, hanyuma abo bantu bashobore nabo gushikira ubuvuzi bwiza? Ngira ngo icambere ni gushima kigoro, naho bavanga nk'agahaze, ariko nibaza yuko aho leta igeza baragerageza kubavura aho bashoboye. Hanyuma nkuko nakubwiye igisata c'amagara y'abantu ntikiraronka novuga uburyo bukwiye bwagi gishobore kuvuza abantu bose, ngira ngo bahereye kwagoye n'abana kubera babona ko ari bo babangamirwa n'ingwara buri kanya. Ariko nkuko umukuru w'igihugu yigeze kubishikiriza, hariho n'abantu cyane cyane indongozi zidashira mu ngiro ivyo bategezwa gukora, ugasanga hariho ibitaro bimwe usanga bivugwa yuko batavura abo bana, batavura abo bagore, kandi amategeko asanzwe ahari. Hago nkifuza yuko ntihane mvuga ati rero habandanye habaho ico bita gukurikirana yuko ibintu bikurikizwa ku rutonde. Mbega ivyo leta yandikiye umwana arabishikirizwa, ivyo leta yandikiye yuko umugore yibungenze yibaruka ku buntu kubandanya, mbega mu bitaro hariya mu bitaro
babishikiriza kuri nyene vyanditse mu itegeko, kuko nibaza ko leta ivyemera bene gihugu ivyo kwavuza ku buntu iragerageza kubishikako, ariko mbega bishira mu ngiro babikora kurya nyene vyategekanijwe. Aho rero niho haca habandanya ndibaza kwibaza canke gukurikirana yuko bikorwa nk'uko bitekanijwe. Ariko twavuze ko hari ingwara zimwe zimwe usanga zizimvye, n'indi usanga umwana bisaba kwa murungika hanze, ugasanga rero ico gihe leta nta buryo ifise bwo kuvuza abana bose hanze y'igihugu, gusanga bakora ivyo bashoboye ngaha, na rimwe ugasanga hari ivyo ntabishira mu ngiro. Naho numva tukifuza yuko leta twayibera ijisho, na cane ko batanze imihora tukibariza akabene gihugu, mbega bene gihugu bo mu gihe batatunganirijwe bitura nde. Ivyo vyose harimo bitwega n'ivyega indongozi, ariko nkibaza ko umwe wese yomenya uruhara rwiwe, maze tugashikiriza nimba katubakiye, hama tugatunganirizwa. Dusanze hari ahantu hakera agahaza, tukiyumvirira hamwe nabo vyega, tugatorera inyishu hamwe kandi tugatora inyishu irama. Murakoze. Mbega umunyagihugu ku giti ciwe nigiki uno munsi yokora kugira ngo ntazogwe mu ngorane igihe agwaye agashikirwa n'ingwara giturumbuka imutwara uburyo bwinshi? Ni gute twoba turitegurira ivyo bihe hanyuma umuntu agashikirwa ubuvuzi bwiza? Uruhara rwiwe ku giti ciwe n'uruhu. Murakoze. Ubutumwa bwerekeye umuntu wese, amagara ntimuyaga, amagara hari aho vyanka. Rero abarundi benshi babonye umunsi batera agatege, bafise agatege, biyumvira yuko ejo nejo bundi ataco bashikira. Icambere no bahanura canke noshikiza umundi wese ni kubaho afise ikarata kwivurizako. Bahita mitiweli nyinshi zirahari kandi zegereye bene gihugu, nta kamashyamwe atagira, nta leta itagira. Nibaza ko ata murundi numwe yovuga ko aba ahantu adashobora gushikirwa nikata kwivurizako. Nta uhari. Benshi bagenda bigura intege. Icambere no bamenyesha ikata y'umwene yo kwivurizako ntizimvye. Bahiriye amafaranga, ndibaza n'umukozi akora mu murima cyangwa imyuga cyangwa utuntu duto ashobora kuyirihira. Icambere ku mwene gihugu ni kwamana iyo karata. Ubufise umuryango akarondera umuryango iyo karata, kubera irasahiriza. Iyo hageze ko wivuza iragusahiriza ikakuvuza. Ariko niyo karata nayo nyene hacari uduhaze, kubera hari bitaro bimwe ndakoramwo nko mu bitaro vy'abikorera utwara, hari ibitaro bimwe usanga iyo karata idakoreshwa. Aho rero urumva ko indongozi nazo nyene zikwiye kugira icigwa, bakaraba icokorwa kugira iyo karata ishobore kuvuza umuntu neza ahantu ahariho hose. Ikindi hariho bimwe itariho, hamwe zizimvye cane, ndetse sinzi kwiriha n'imiti yose, ariko harahigeza haro n'ibindi vyinshi usanga itariha. Ugasanga n'umuntu yayiguze rimwe agiye kwivuza akabona bariko bamwaka amahera menshi, acavuga ati none ubundi je ko nabuze kata kwivuza bwizo mvuze, ati none gute kiransahiriza nkuko ndavyibaza bica bigenda gute. Benshi baca badebukirwa, ugasanga babihevye, babibwiye n'abandi bwa wundi ya karata na jewe nagiye kwivuza ahana buyondisha amafaranga 100 canke 70 kandi narinzi bizomvuza. Nibaza ko anyego bakwiye gusigurirwa canke niyo karata igahinyanyurwa kugira turabe ko umuntu ayefise, naho yogira ikibazo no munsi ku mafaranga nta muntu yamana, ashobora ati jewe ngize ikibazo mfise ikata yanje aho nitura hose arashobora kumvura. Jewe nico numva cofasha cane kugira tubandanye twegereza ubuvuzi bushikira bose mu Burundi kandi kuri bose. Murakoze. Tubibutse abariko badukurikirana yuko turi mu kiganiro tuyabungabunga, ikiganiro c'amagara y'abantu, aho turi kumwe na mugenzi Edgar asanzwe arongoye ishirahamwe ririmo abaganga rijejwe ivyo kwiyumvira kucokorwa mu gisata c'amagara y'abantu kugira ngo dushikire ubuvuzi bwiza. Dusozera kino kiganiro Edgar, iyo uravye imbona kazoza y'igihugu ya 2040 2060 igihugu mubona ciza kizoba cifashe gute mu bijanye n'ubuvuzi bwiza, mu bijanye n'amagara y'abantu, iyo tuvuze
ubuvuzi bwiza bushikira bose, ico bita couverture sanitaire universelle. Mwebwe mu mbona kazoza y'igihugu muri ico gisata mubona ubuvuzi bwoba bwifashe gute? Ego murakoze cyane. Ico mbona ko twatanga urugamba rwo gutangura guhimiriza. Ico twipfuza canke tubona nuko umurundi wese atamurundi cambe na mbere yobagenda kwivuza hanze y'igihugu. Nibaza ko burya buhinga bwose tuja kurondera i Burayi, Amerika n'ahandi buzoba buri ngaha, kandi ubuvuzi buzobe burimo imitahe ikwiye ku buryo ikintu cose yaba igikoresho ubuhinga buzoba buri ngaha, kandi hazoba n'abahinga b'abarundi. Kuko abana bundi ko bariga mu bihugu bitandukanye, hazoba hari abahinga b'abarundi bashoboye kuvura bene gihugu kandi bagashima. Ikindi nuko atamwene gihugu numwe yoba akigira ingorane zo gushikira umuganga cyangwa zo kubura uburyo bwo kwivuza. Ni kuvuga yuko twifuza ko twohagera umwene gihugu wese afise assurance imuvuza 100% ku buryo nakoroye gize ngo tse mbangeze hajya kwa muganga kandi akaba ari hafi y'iwacu, nkaba mfise umuganga yanonosoye aca mvura nkaca nibandaniza mu kazi, kuburyo atamundi azomara indwi zibiri arembera mu nzu ngo yabuze ukuntu yivuza. Umuntu ugira yivuze umuryango kwenda gusha gatungwa, umuntu ugira yivuze umuryango kwenda gukorana ikoranya uburyo. Twifuza ko umurundi wese 2026 atobashoboye kuvugwa hakoreshejwe assurance imuvuza 100% ku buryo abantu bazoba bashoboye kumara imyaka 80. Ubu sinzi umurundi imyaka bamuha byo biharuro bakora, gusa nifuza 80 na kuburyo umuntu yicwa n'ubusaza canke n'ingwara simusiga. Ariko izi ngwara dushaka kuvura canke tukikingira, ivyo tuzoshaka kuzikingira canke tukazivura twebwe nyene. Kandi ivyo jewe ndibaza ko bishoboka kubera tuko turaraba n'ivyanditse mu rya mugambi ni byiza cyane, kubera urabona ko birekurira bikorera twaba kuzana imitahe ndetse na leta ikerekana ukuntu izofata umugongo ico gisata biciye mu gushiraho ingingo zorosha, kandi no mu kwigisha abanyeshuri mu bijanye n'ubuvuzi bakanonosora. N'ubu ndazi benshi bacanonosora hanze, gusa nibaza kwico gihe tuzotunonosorera ngaha nyene ibintu byose birangaha, ahubwo n'amakunga azohatamarira ubuhinga buri ngaha bakaza tukaba bakavomako. Tubashimire cyane ku kiganiro ciza muduhaye, twizera neza yuko nitwasubira kubatumira muzotwitaba. Murakoze cyane kandi tuzohaba nk'utwana twahabaye. Dushimira kandi namwe bakunzi bacu mwariko mukurikirana ikiganiro tuyabungabunge kumbonesha kure Agaseke n'isamirizi Agaseke FM. Naho uta jewe twari kumwe ni Eraste Manishaka, turabashimiye.